neza twabishikirije sentare kandi tubaza ko banyuzwe n'amasura yazanye yumvise ko atakintazi kuvyerekeye ivyo turiko turamukurikirana tugasaba rero yuko sentare yobona ko icaha cakozwe ikamuhana ikurikije amategeko ikamuha umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu y'ibihumbi 500 bizoba ari ubutungane amafaranga ibihumbi 15 byafashwe bikaja mu kigega cy'igihugu yaramuka yagiriye bigafasha mu kuriha ihadabu turiko turamusabira kuzoba ubutungane. Nuko rero byari byifashe muri sentare igwanya igiturire ku mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura. Aha rero hakaba hari wari ko araburana yitwa Janvier Girukwishaka. Uyu rero hakaba ari n'umucamanza wo mu ntara ya Bubanza. Mbere ngo nicyariho cyumushikiriza manza waho nyene. Urubanza rwamaze umwanya utari muto. Ariko rero ari uri kwaburana ari abamunganira mbere n'amasura mbere n'abari baje gutanga umuco kuri ivyo bose baronkejwe umwanya ukwiye wo kwisigura. Imbere yuko rero iyo ngingo ifatwa umushikiriza manza hari ivyo yabanje kuvuga bijanye n'urwo rubanza mbere yanasomye n'amategeko yisunze mu gufata iyo ngingo. Ya mbere nuko yo gira sentare ko yemera canka akana ko ataronse ivyo bihumbi 400 akabishira mu mufuko. Tubande Jean baje bacumuri uremera canka urakana ko waronse amafaranga 400 ufatana mu mufuko. Ncubanye natusigaye ko ndacene amahera yakiriye ariko insiguro zayo nayo yindi namwe bavuge rero ko wayakiriye kandi bayagusanganye. Murakoze icyo nico ca mbere. Ikindi uwo muntu yitwa ko yatewe inda yarajanye muhira na mama wiwe bagenda kwa se w'umuhungu. Bagiye kwa se w'umuhungu baravugana se w'umuhungu arabihakana bacambwira tugenda witure sentare canke witure ipolisi. Yagiye mu gipolisi ku mpanda aragenda kwa OPG. Agiye kwa OPG hariho umubanyi w'umuntu wagize icyaha yitwa Adolphe. Acarabwira Adolphe ati je hariho umucamanza yo gufasha kugira urubanza rwawe OPG aruhebe. Uwo muntu yitwa Felix Marerezwa twaramurondeye yaciye adisparesa. Kuri ko ndi ko ariko arabyumva amaze kuja kwa OPG uwo Adolphe yarakontakse uwo Janvier Girukwishaka amusaba ko amufasha. Janvier Girukwishaka yaratelefone OPG baravugana kandi aremera yuko yamufashije OPG urubanza raruheba. Sinzi ko hakana ko atamuhafashe kwa OPG birimo muri dossier ngaho aho yavyemera. Amaze kugira OPG yaciye ababwira yuko bose zisa sentare kuri iyo dossier kuko yavuga ko umukobwa yarakuze ata vyore yarimwo amubwira ko yo kwitura sentare. Bituye sentare muri sentare niba urubanza rwo bandanije mugabo convocation zarasohotse baragenda uwo muhungu aritaba mugabo abitwaye n'ibitaba baciye baheba iyo sentare bagenda muri parquet ibubanza bitura procureur yararugiye convocation uwo Adolphe. Imbere yuko Adolphe yitaba muri parquet ibubanza yaravuganye na Janvier bavugana amusaba kwamufasha. Uwo munsi ukwitaba bayitavye nuko abitwaye ibitavye barabahaye iyindi rande barasubirayo baritaba bose ariho bari aho umunsi wa mbere le procureur yabonye ko ari ikintu kitameze neza entre Janvier n'uwo mucamanza yitwa Rukundo
yarafise le dossier kuko yabona hariho imishikirano myinshi ari naho yaca mwaka dossier ayihereza undi yitwa Jamari. Uwo Jamari rero yaramutumye ko yitavye ntibitaba. Mu nyuma uwo muhungu adofaca arabaza Janje ati yerema wa muntu waramushikiriye kugira aho yaramwumvirije. Uwo mukobwa aravuga ko afise detemone ivyabona aca abaharande va setero 13 abaharande ya 17 juillet. Aho avant yuko agenda kwitaba yarabajije Janvier kandi aranamurungikira message audio amubaza ati mbega wa wundi mwaba mwaravuganye. Iyo message no isoma yose ukwiri. Yamubwiye ati mwiriwe neza muta, ama nashaka ndababaze byagenze gute. Urumva ko bari bavuganye ingene aja kumubariza no magistrat instructeur. Byagenze gute? Mwavuganye gute na wa muntu? Nico nashaka kubabaza. Mwari mwatubariye ko muca kwiranda, twabarindiriye turababura. Twashaka tubabaze ingene mwavuganye kugira ejo, donc le jour de la comparution, tuzogende tuzi ingene bimeze. Byaremera ko yabikoze. Hanyuma le dossier irashika igera muri parquet ya Bubanza, aho avec l'intermédiaire w'umuntu yitwa Félix, uwo Janvier yaje en contact avec les familles dont il défense yavukana n'umafunzwe. Aho twashikirije les contacts bagiye baragira ama message bagiye barahana n'ingene bagira hamagarana ku matelefone bagira négociation y'amafaranga babizwa kubaha. Harageze igihe rero birabashegesha, barumva yuko gutanga amafaranga ku bintu batabona ivyo ari byo yuko bidakwiye. Ari naho bahanuza barabwira abo bahanuje babashikirije, hanyuma barabwira ingene bubwiza kubigenza nkuko twamaze kubishikiriza. Ikwirwa turabigaruka. Numvise n'amasura yaje abaje gutanga umuco babishikirije. Mugabo ivyo avuga ko ari kudandaza umuceri. Kudandaza umuceri ni uburenganzira bwiwe kuko yari awufise, yarawudandaza. Mugabo icyo yakoze uwo munsi nticyari cyo kudandaza umuceri kuko yari yatumye ko Pierre Défense kugira bahahurire iyo dimanche amubwire ngo inkuru nshasha, ari nawe yamubwira ko abwiza gutanga ivyo 400. Ingene bayashikirije ku munsi wa mbere byashikirijwe, kandi n'uri ko arakurikirana wa Janvier ntakana ko mahera bayamushikirije n'ahagomba kuyahindurira mu zindi nzira yuko baba bagomba kugura umuceri. Abamufasha nabo bati bari bafise intumbero yo kumufatisha, bari bafise intumbero yo kuyamuha kugira abafashe. Aho kuvuga ko yari yamuhaye kugira afatwe nico kirimwo, kuko gufasha kugira afatwe byari bikenewe, kuko umucamanza yitwa ko atunganiriza abandi akaja kubwira abanyagihugu ko bamuha amafaranga kugira aje gufasha, kugira aje gutuma le dossier itagenda yabwiza kugenda. Murumva ko yarakwiye gufatwa. Bavuze nuko tarubwa mbere ibintu nk'ivyo abikora, babwiye yuko ariho dossier yabaye nk'iyo agakurikiranwa muri parquet général ya Cour d'appel ya Ntahangwa. Nababwiye n'andi ma message ari muri telefone yiwe ubu nyene ari Bubanza. Abantu bamubwira ati genda dufashe twanaka igituma tasohotse. Biboneka rero yuko ari ibintu yaramenyereye bya minsi yose byo gusaba amafaranga abantu bagiye kubafasha mu madosiye ariko arakogwa. Yemeye ko yagize tentative, uko twari tuyita tentative, kuko ayo mafaranga yarayakiriye kandi yayasavye. Akavuga yuko yabitanguye mu bwakigarura, icyaha cyakozwe kuva akibitangura, kuva gisaba amafaranga, kuko amaze gusolicita kandi akemera des avantages kugira akoresha ikimenyane canke ububasha afise kugira aronke une décision favorable nkuko yariko arayironderera abo bantu. Icaha ca trafic d'influence cari kimaze kuba nkuko igitekanijwe n'ingingo ya 54
y'itegeko rihana abarya ibiturire n'ibindi byaha bijanye. Aha rero tukamukurikirana kungahe Kizina muri komine Mpanda intara ya Bubanza, asanzwe ari umushamanza, yagiye gusaba amafaranga kugira ashobore gufasha abantu bari bafunzwe ngo barekugwe kandi atabifitiye uburenganzira. Ico cyaha rero gitekanijwe n'ingingo 54 iri mu itegeko rihana abarya ibiturire n'ibindi byaha bijanye. Aha rero nkuko twamaze kubishikiriza ibi vyemeza twabishikirije sentare kandi tubaza ko banyuzwe n'amasura yazanye yumvise ko atakintazi kuvyerekeye ivyo turiko turamukurikirana. Tugasaba rero yuko sentare yobona ko icaha cakozwe ikamuhana ikurikije amategeko, ikamuha umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu y'ibihumbi 500. Bizoba ari ubutungane. Amafaranga ibihumbi 15 byafashwe bikaja mu kigega cy'igihugu yaramuka yagiriye bigafasha mu kuriha ihadabu turiko turamusabira kuzoba ubutungane. Urubanza rero ruzosomwa itarike 17 z'uku kwezi. Ibikorwa bya sentare mu ntara y'Icese birarangiye, ya séance rero. Iyo ngingo ejeje gufatwa, umushingwa manza Burakuvye Emmanuel yagize icyo avuga ku rubanza, kandi ahanini yashimye ingene kwaburanishijwe kuko uwo ari we wese yaronkejwe umwanya ukwiye wo kwisigura. Umuhejeje kunganira umuntu yahora aserukira ubutungane mu ntara ya Bubanza, yagirizwa kuba yarakirije kuri ahawe n'umwene gihugu. Runo rubanza mwebwe ngene mwaruburanye mwabonye rumeze gute? Murakoze. Mutangoye kuvuga buti umuntu yahora akora muri parike y'Ububanza no baracahakora kuko urubanza rutaracika, urumva nta caha kiramwagira. Kuno rubanza twabonye yuko sentare yagerageje gutohoza kugira ngo ukuri kuja habona. Bamuhaye akaryo gakwiye kugira ngo yisegure kuvyo umushikirizamanza mukuru amukurikiranako, hama ivyo yemeye yerekanye amakosa yakoze ayariyo n'ukuntu ayemera, hama ivyo atakoze navyo nkuko mwayibonye twashikirije yuko ivyo wonya tutavyemera, hama turasaba sentare yuko yo mucira inkoni ngufi kuvyerekeye kuvyo yakoze yemera. Yemera iki? Ico yemera aremera yuko bajya abantu bamuroneye koko kugira ngo barabe yuko yobavugira ko arasanzwe ariko arakora dossier. Mugabo yarageze hagati arabona yuko bidakwiye yuko yobandanya kuri iyo nzira, hama ashima kutabibandanya. Mugabo ico twabonye coco nuko babonye ama message bari bamaze kumwandikira bakabona yuko nabo nyene bibakorako, bashimye yuko bomwitanga kugira ngo ahanwe. Nico gituma mubona yuko ajya amafaranga bahavuye bakayarondera bakayazana bakaza bayafotoye kugira ngo bikunde yuko ayakira hama bace bamufatisha. Mugabo kugira ngo bikunde yuko ayakira, mwabonye nkuko twabisiguye yuko bahavuye bahindura bavuga bati utugurira umuceri kugira ngo bikunde ntagire impungenge yuko yokwakira ayo mahera. Mugabo biraboneka yuko bashimye guca kuri ivyo vy'umuceri kugira ngo ayo mahera yakire hama bace bamufatisha. Murashima ngene sentare yaburanishije urubanza, mbega ivyo muriko murasaba yuko bomucira inkoni ngufi muri byizeye kubizokora? Turashima yuko urubanza rwagenze neza, naho hoba hariho tutagenze neza nitwotuma tudashima. Mugabo ivyerekeye igihano bamusabiye n'ukuntu yohanwa, turasigura dukurikije amategeko. Twibaza yuko sentare yatwumvise, kanatsinda nta ukoma amashi ngo bakubite kw'intoki.